Halo, urameze neza, urakomeye, ndizera neza yuko umeze neza n'ivyo uriko urakora biriko biragenda neza. Muri kano gatondo nifuje yuko twosangira akamesaje gatoyi, sinza gufata umwanya muremure, n'akamesaje gashobora kuguherekeza muri iyi weekend ugiyemo kugira ngo ushobore kuvyiyumvirako, kugira ngo mbere gashobore no gukabura ubwenge, kabugarukane ku gihe ushobore kwiyumvira ku buzima bwawe. Iyo message iragira iti ku bisanzwe muri buno buzima tubayemo, umugabo arashobora kuririra aho abandi baryohererewe. Ni ukuvuga urashobora kuba uri mu kintu mugabo ukabona yuko ico kintu kiriko kiraguhombera, ariko byumvikana yuko abantu bose bagiye muri kijya kintu canke biranshije muri rya business canke baciye hajya uri, irashobora kuba ari relation, agasanga uri muri relation n'umukunzi wawe, urashobora gusanga uwo mukunzi wawe hariho umuntu bakundanye imbere yawe, ugasanga uwo muntu vyagenze nabi, ugasanga uwo muntu yararize, ariko wewe ivyo uriko uracamo, ivyo uriko urabamo, ugasanga ni ibintu vyiza, ni ibintu biryoshe, ni ibintu bimeze neza, biryoshe cyane. So nico kimwe na situation y'uno munsi. Uno munsi turiko turabona abantu bariko baravuga yuko hari ubukene, hariho ubukene, ariko hariho ubukene. Ariko muri ubwo bukene nyene, muri uko kwidoga kwiwawe, hariho uwundi muntu ariko aravyungukiramo, avuga ati ndashaka yuko vyo kwigumira gutya, nkaguma nunguka amafaranga, nkaguma nca amafaranga, nkaguma ndonka amafaranga, nkaguma ndonka ayandi. Vyumvikana rero yuko amarira ya bamwe arashobora kuba ari ivyishimo canke novuga umunezero ku bandi.